turabaramukije amahoro y'Imana nshuti bagenze muri ko muradukurikirana kuri Vision Talk Media n'umunsi udasanzwe aho dufise ibikorwa bidasanzwe aho dufise umutumire adasanzwe aho dufise umukozi w'Imana umuririmbyi umwigisha w'amajwi ariko arakora ibikorwa bitandukanye aho muri kano karere ariko arazamura benshi ariko arigisha benshi ariko atuma benshi bamenya impano bafise hamwe n'ivyo rero se wundi ni Innocent reka tumuhe kaze kugira ngo atwidondore turaguhaye kaze. Murakoze gose mu bwo kunyakira hano no kudusanga aho turi ku mazina abavyeyi bampaye nitwa Innocent Ntuzwe n'Imana ngiye zina abavyeyi bahisemwo hama kandi abasanzwe ndi umurundi ivyo navyo biranezera kuko akuvuga igihugu cawe navyo biba biri ibintu bituma umuntu yumva ko aguwe neza hampande y'ico kandi nsanzwe ndi umuririmbyi ni byo nahamagariwe mu kubamwo nico gituma rero namunezera ko no munsi mwaje kuturondera cyangwa kutubaza ico gikorwa kimeze naho tukigejeje murakoze tugushimire cyane hamwe n'ivyo rero abariko baradukurikirana nshuti bagenze uko muradukurikirana mufata agatebe twicare kugira ngo twige canke twigishanye hamwe n'ivyo rero nkuko mwatubariye ko musanzwe muri abaririmbyi umaze igihe kitari gito muriko murafasha ugwaruka muriko murafasha abandi nibaza ko ijambo ry'Imana avuga ngo nta utanga icadafise rero hamwe n'ivyo rero twagira tubibarize ego mwamenye ryari ko mufise impano yo kuririmba murakoze n'akabazo gatoye mugabo k'ubwenge kagera kure nabivuga mu nzira zishika zitatu ubundi bwo umuntu impano arayivukana mu nda ya mama wiwe umuntu ingabire y'utangura kubonekana akivuka nubwo bakiri uruyoya barasha kubona ati uyu muntu azoba akunda ibi nibi vyagiye bigaragarira mu buto bwanje nza kwisanga acigikorwa ndimwe naciye ubwenge ku myaka nk'itanu mbona ndabirimwo ndabikunda ariko kandi nshafatiye ngingo nvuga yuko igihe cyose naciriye ubwenge ndiko ndakura naco gihe natanguriye kugira gute kuba muri kire gikorwa c'uburirimbyi mu makohari mato nka za Sunday School mu mashengero atandukanye urumva ko ico gihe hari kare ufatiye ku myaka ngezemwe no munsi mu kubaho ikiri kimaze igihe cyane murakoze cyane tubashimire hamwe n'ivyo rero murabona ko mufise impano kubera ko si bose basanzwe bafise impano yuko bashobora kugira impano bakigisha n'abandi aha rero turinjiye ku gisata kijanye n'impano nyezina mbega haraho mwarigishijwe n'abandi canke n'impano ndemanwa musanzwe mufise muragize neza hari akantu nkunda kuvuga nta muntu ashobora kwigisha vyose nta n'uwishoboza vyose kiretse Imana yonyene twese abantu hano ku isi turafashwa tugafashanya mva yuko jewe kino gikorwa kuva mu 2010 maze gufata neza inzira imwe n'imwe tingomba nje mu kiririmbyi imbere yanje haciye abigisha benshi abakozi b'Imana benshi abamenyereza b'amajwi batandukanye twitavye amaseminari atandukanye avuga ku vy'ikiririmbyi turiko turiga twigishwa tumenya ivy'umutima tumenya ivy'umutima wo guhimbaza Imana n'ibije n'ivy'ingabire shatse kuvuga neza ko sije ubwanje ndiko ndagaragara ahubwo ndiko ndagaragarira mu ishusho y'abandi benshi baciye imbere bakagira ico bamfashije kugira ngo bikunde nanje ndonke ikintu nashobora gufasha abandi uno musi murakoze cyane tugushimire namwe murakoze gose hamwe n'ivyo rero muramaze kumenya ko mufise impano mbega igikorwa c'uburirimbyi cyo kwigisha abandi cyo twita ubu entraîneur mwagitanguye ryari nyezina no kuvuga yuko nk'ikiririmbyi mu 2010 niho natangura gukora nkorana n'abandi batandukanye ariko ibijanye no kumenyereza abandi nabitanguye mu 2019 sigura ko mu 2019 niho naza ndahamagara abandi bakaza nkumva ko nanje kuvyo nafashijwe n'abandi nogira ico mfashije urundi rwa kazoza gushika no munsi rero ivyo ndabishimira Imana kuko mbona bishoboka kandi Imana ikabikora.
nimba atari ibanga tubibarize kuva mutanga gukora ivyo bikorwa kumbure nta munyeshuri atagira aho yiga ibikorwa vyanyonye na mwa mubikorera hehe canke igikorwa co kwigisha abandi mwa musanzwe mugikorera amajahe murakoze gose no kuvuga ko no munsi ndakorera mu Ruziba muri Bujumbura Meri muri quartier Ruziba no dukunda kwegeranira n'abandi tukigeranya abandi rundi gwaruka hariho ko twatanguye twita ama edition kira ku kwezi bakaza tukigisha guhugurana mu nyigisho canke mu majwi yine centre ya mbere no vuga nkunda gukoreramwo hama hariho n'indi centre kuri terre mu Gakungwe dushaka gutwara abantu kuri terre ngo bikunde bimenyereze ahandi no munsi tugeze ni mu Rumonge mu ntara ya Rumonge nanye ntamaze kubayo abo dukurikirana kubijanye no kumenyereza kino gikorwa c'amajwi ngo bikunde n'urundi gwaruka rusigaye nyuma rushobora kuronka ivyo ruzoyigisha cyangwa ruzoshikiriza abandi muri kazoza numva ico kibazo no shobora kucishura gutyo kandi twiteze n'ahandi henshi Imana izodushikana ko nawo muhamagaro wacu tuzogenda dushike n'ahandi kure hashoboka kuko ivy'Imana ntabwo vyigera bihera wamusanga ari gikorwa kigera kure cyane. Akoze cyane ego nuko urumujene umwe avuza ngo jewe kuririmba ngomba ndabigira umwuga kuririmba ngira ndabigira ubuzima kuva utanguye ico gikorwa kugera uno munsi hoba hamaze guca imbere yawe abantu bangana iki akarero nakabazo kagera kure cyane cyukuri nubwo nura mu bitabo twagize twandikamwo hariho na bimwe ntagifise ariko ndazi ni benshi hana bandirimvye benshi cyane badukurikirana n'ababona kino kiganiro cacu baca bibuka ivyo twakoranye katari bike uretse ko najagera nabo nza gusanga nayibagiye nkaza gusanga bambaza ati uracariho bimeze gute ati ndaho meze neza muri makere navuga vraiment ni benshi cyane ariko nestimye simbuze nk'abashika amajana 5 bamaze kugenda bakurakuranywa mu bihugo bimwe bimwe nogenda ndiko ndategura ivyo ndamaze kubibona nico bituma mugabo sindomye ko neza igiti kimyezina kuza gusanga duhagara imbere abantu benshi dufasha benshi batandukanye mugabo abantu 5 plutôt no mu karere wacu nk'abandi baterekira mu gihugu cy'u Burundi baramaze kugenda bakurakuranwa bivanye n'amaformation twagiye dukora numva no yishura afatiye kuri iyo kombinezo mu guhuza cyane ariko mwagize neza kumbaza ikibazo nk'icyo nubwo kiremereye cyane murakoze cyane hamwe n'ivyo rero bavuze ngo reka jewe nicare ko mfise impano reka nicare niyumvire ukuntu nshobora kuzamura ugwaruka bagenzi banje hamwe n'ivyo ico cyumviro caje gute kugira ngo wiyumvire ko wokoranya abandi wari ufise uburyo byatumye uvuga ati reka nkoreshe buno buryo bwanje kugira ngo nkoranye abandi turaguhaye kaze mugize neza kuno munsi tugezemwo cyangwa muri kino gihe tugezemwo iyo umuntu atonese ku kintu cy'uburyo abatonese ahantu hari gikomere kinini uretse kugira ingabire no kumva gukunda abandi no kwitangira abandi kumva ati ko nanje naronse umuntu afasha numva no fasha uyu kwabaye gufasha ko se uburyo nafise nuno munsi nta nubwo ndanaronka ntabwo ndanabona ariko umutima wo gufasha abandi no kumenyereza abandi uwo ni wafise nta bije mfise gukoresha muri bino bikorwa ariko nza gusanga bamwe bagiye baza barafasha ku munsi ucashoboye kugira ngo bikunde bigere kure numva sinzi ko nishuye neza bivanye murashobora kumera kumbaza ngo ntomore neza kuko ikibazo kije gitoneka no munsi mu mwaka tugezemwo ku kintu cy'uburyo kiba ari kibazo cyane gitonetse abantu benshi za gusanga bafise gikomere bahageze bamwe barafise n'ingabire nyinshi kandi bakora byinshi bitandukanye bakora ibintu bitangaza abantu ariko hageze ku kintu kijanye na financement kijanye n'uburyo kaza gusanga bahana barinda bapfa niyere ko bari bafise bokoze byogeze kimaze batashitse cyo tumareza gusanga ikibazo cy'ubugero no munsi kiremereye gose ego murakoze cyane tugushimire uri umurongozi aho usanzwe ufise ministeri abariko baradukurikirana ibabarire neza kuko urayize cyane kunsumvya ego mugize neza ano munsi maze igihe mbona ama
televiziyo mwamwe antumako ayandi akangenderera ayandi akadusanga turi gikorwa kiko kirasirikira no munsi nikijanye n'ishure ryitwa Burundi Talent Voices School twacise kugira ngo bikunde dushoboka ngo Burundi ishure ry'ingabire y'amajwi nico navuga ko cyane muri iryo shure tuko turakora cyane kuko hari abamenyereza abandi bagenzi banje b'amajwi tuko turakorana hamande y'ivyo muri iryo shure turahamagara urwaruka rukaza rukiga ama formation de voix tukakora ibijanye na théorie orale zikiririmvyi tukiga ikigwa citwa étude de prédication kugira ngo umuririmbyi ni vyiza akaba yuzuye n'ijambo ashobora koresha hariho n'ikindi cigwa dukunda kuba turigishanya kijanye na étude de prédication hamwe na étude de prière uretse ko na education mu kiririmvyi burya irakenewe gose ikindi cigwa cyanyuma dukunda kurangiriza ko ni sport burya bijanye n'amajwi birajana no kwimenyereza k'umubiri kumenyereza umubiri ngo bikunde umuntu ashobora kumenyera yaye n'amakuru amwe rero dukunda kuba turakoresha mu kwigisha abandi uretse ko harimo n'ubundi buhinga butandukanye ngaragaza kuvyagura nk'ikuho ya pratique de voix irimo amashapitre nk'ishapitre twita voix simple irimwo voix octave irimwo voix de tête usanga bakobiga ibijanye na vibration abandi bakiga ibijanye na feelings abandi bakiga ibijanye na bemol niko tumuntu kararimba ashobora gukoresha ijwi ryo muri bemol abandi bakiga ibijanye na cascade usanga harimo kwigisha utuntu nyine tw'ubuhinga bufatiye kuri domaine kumenya niko tumuntu agira puissance de voix ibijanye na force abdominale byose usanga bivyugaranye muri yako ya pratique de voix igihe dukoze ayo ma edition yo gufasha abandi nibaza ko ngerageza kuvuga ku bijanye n'ibikorwa by'ishure bikuru n'ivyo bisigaye navyo tubikorera kuri terrain bivanye nabo tuba turi kumwe cyo bashoboye naho bamaze gushika murakoze ariko ishure ryo ryitwa Burundi Talent Voices School. Urakoze cyane tugushimire hamwe n'ivyo rero niba nkuko mwatubwiye ko umaze imbere yanyu hamaze guca abigishwa benshi hamwe n'ivyo nibaza ko mubo mwigishije harabo mozi bamaze kugera ku ntambwe ishimishije bafise intambwe bamaze gutera hamwe n'ivyo nigiki mwishimira iyo mubonye umuntu mwigishije ageze aho yigejeje mugize neza ni vyiza kandi ni vy'agaciro kanini kubona hari umuntu wafashije ikintu nawe yahagurutse agatera imbere akaduga muri cya gikorwa birazana umunezero ariko kandi birababaza cyane kubona hari umuntu wataye ku mwanya munini wafashije byinshi haguhaguruka ngo agende akore kaza gusanga yarabihevye yarabihagarikije birababaza cyane bikajya umutima uwamumenyereje ariko uwo munsi ndashima ndamaze kubona benshi bavuga ati vyukuri mwagize neza nubwo vyari birusha nubwo vyari bigoye nubwo tutabona iyo biva niyo bija ariko uwo munsi turabonye umwimbu wabiriya bikorwa ariko navuga ati burya umuntu abona umwimbu yaramanje karima akaruha akamererwa nabi akononekara akagira no kwihangana hamakaramiriza niyo umuntu ashobora kubona umwimbu rega namaze kuba ndiko ndayaga n'abaririmbyi bamwe bari kwarandika nk'indirimbo zabo nigeze kubafasha bikanyohera kwitaba ibikorwa vyabo nk'umuntu w'umutama yagize ikintu afasha kuri bo ukumva baravyivugiye ubwabo nagateka biratuma umuntu abarashaka ko nakora yangabire nabiba yaragwiriye kuko nabo barekaragira gute abareka arafasha abandi kubwanjire bari umunezero kandi abinezererwa cyane nama nabwiye nabandi ati nifuza ko muzoshika kure cyane hashoboka kurushaho jewe nzoshika canka aho jewe maze kugira gute gushika ni vyiza ko umuntu umufashije mwipfuriza gushika kure cyane yaho wewe uri kurashika ko twebwe no munsi turi bikoresho tuba turabakozi bo gukorera ubwo bundi bwoko bwo gukorera ubwo rurindi runganwe ejo turapfa turengane ariko ni vyiza yuko niko twamara gupfa ivyo twakoze ivyo wamaze kuramura ivyo wafashije abandi bisigara biravugwa bisigara birasirikira mu maditsi naka yarabaye mbwa yafashije kiniki ntateka nk'ijyo ku muntu ubwo yo bararenganye
ashobora kwibuka ku bikorwa yagize gute yafashije abandi vyiza hako bamwibukira ku bubi n'ikibi yakoreye abandi. Numva aho hantu nahatevye cyane kuko nanje niwo munezero kubona hari n'abandi bagize gute bamaze gukora nibyo nanje ntaranashikako nkumva nanje ndabinezerewe mbonye ko hari umwe muri kuraza mugize neza ubwo ko tubaze ikibazo nk'iki cyane n'abandi bose mutwumviriza cyane ndasuguma cyane ndatera intege ngo bikunde habe kuramiriza kuko giho cibana ntikigera gihera ni ikintu kibandanya cyane kitigera gihagarara. Ego Murakoze cyane hamwe n'ivyo twagira tubibarize igihe cyose mumaze muri ko murakora muriko murigisha muriko muraririmba nibaza ko no gukorera Imana mu yandi majambo igihe mumaze muri ko mukorera Imana nizihe ntambamye mu gikorwa cy'uburirimbyi canke kwigisha mwagiye mubona canke mugenda mubona mu gikorwa cyanyu. Murakoze intambamye ntizibura abarundi bakera nibo bavuze ngo nta sato ibura mwishamba hajya ibidahizwe intambamye zishobora kubura kandi umuntu ntashobora gukomera adaciye mu ntambamye byoshoboka. Intambamye zirahari dufate nk'ikintu cyo kwiga kuririmba cyo ni ikintu ugitanguye si ikintu cy'umenye ubwo nyene kiramara igihe iyo kwanza ni intambamye yo kumara igihe uri kuriga ivyo bintu mu vy'ikiririmbyi navyo so kwiga gusa hari n'uburyo busabwa ko mwene kuvyiga agira gute ashiramwo wanashima ku giti ciwe n'icabandi kugira ngo bikunde ya ntumbero agomba kugira gute gushikako ayishikeko. Ikindi kintu uvuga nk'intambamyi maze kubona mu kiririmbyi no kuvuga yuko ya mbere n'amafaranga kuko uri kuriga kuririmba n'ubundi ata amafaranga uriko urabona hanigiye upanga umugambi wo guheba iryo yerekwa kubera ko nawe organiza kino kintu muga ndavye budget yacu ndavye ko vyogenda nataye ugasanga benshi barahagarikije ariko ubundi bwo udafise amafaranga afise umwete afise ingabire afise yari karaja ntibishobora gutuma hagarika ikorwa umuntu agira gutera kibandanya benshi reba bahora n'intambamye zitandukanye nje nkizo nahuye nazo ndibuka narigeze kumara igihe ndiko ndiga kuririmba imyaka 4 irahera abanyigisha bataranyemerera yuko noshobora guseruka nze mu bandi nanze ndirimbisha canke ngira ico mfashije abandi mva nkiyo ko yari intambamye yo kumara igihe cy'imyaka 4 uri muri formation utaraheza cinamba nawe ni intambamye rero hari n'abandi banshi cyane bari kubaho n'izi ntambamye zubura babigisha bakabura babafasha umwe wese bivanye n'akarera arimwo n'agaca arimwo nabo bari kumwe n'ahari karakorera nuko ari karakora intambamye ntaje ziri kumwe nawe ziramukikuje gusa twese intambamye ntizingana kandi ntizisa. Akandi kanongeramwo hari akanimana ivuga ngo umuntu wese afise umutwaro wiwe kandi nta kigeragezo kiza ku mwana w'umuntu abateretse kwihanganira bisigura ngo mwese rero kugeza ageze ko afise abafise n'ikigeragezo kimugerageza kimusuguma ngo byabe ntabivemwo bisaba gutumbera bigasaba kugira gute kugira yerekwa giye ugomba gushika. Numva no shora kugisigura muri ubwo buryo kubijanye n'intambamye. Ego mugize neza. Hamwe n'ibyo twongere kubaza kandi kabazo ubikorwa mu maze mu gihe muko murakora biraza ko musanzwe mufise ibikorwa muko murakora ariko baradukurikira bashaka kumenya ibikorwa musanzwe mufise n'ibihe bikorwa musanzwe mufise muri kubazo canke ibyo mumaze gukora. Ego mugize neza. Nk'ubu hariho wacemerije kizoba itarike 4 z'ukwezi kw'indwi azuba ari kwa gatanu kuva isaha 9 atuzoba dufise umunsi mukuru w'ivyishimo atuzoba twuzuye umunezero tuzoba dufise akaryo ko ikitwitiriye ouverture y'ishure ryacu ryitwa Burundi Talent Voices School ntizoba ku mugaragaro. Turanke n'akaryo ko guha amasertifika abize icongereza muri iryo shure baramirije hariho n'abandi bigisha b'amajwi bashika 4 bazoronka
urwo rupapuro, izo certificate, umva ko nk'ivyo ari ibikorwa byo kwishimira tugeze muri ico gihe. Hama tunashikirize abazo bari muri ako kace bazo baje ibyo dutegura dutegekanya muri kazoza. Nk'ico urumva kare ikintu kiri muri gahunda ni kondwiza niho ivyo bikorwa bizoshobora kuja ku mugaragaro. Hazo bari tariki 4, hama tariki 6 nazo hazo dimanche. Tuvuye muri Ouverture hazo bari concert twikiriye umwami w'abami yateguwe na Ministry Best Healing Power Ministry. Kindi gikorwa kandi twabayemwo, kandi yo concert nayo izobegizwe n'indirimbo 5. Indirimbo ya mbere azobari yo mu rurimi rw'igiswahili, ya kabiri mu kirundi, ya gatatu mu gifaransa, ya kane azobari y'icyongereza, ya gatanu ari nayo ya nyuma ibe mu kirundi. Urumva ko nk'ugwaro kandi vyiza kandi turi mu yase diviza gukoresha indimi zose kugira ngo bikunde rivuga butumwa rishike kure. Ikindi ko Rwanda kunumva biri ku mutima ariko radudubiza turi no mu myimenyerezo yavyo no munsi dutegura ko kondwiza bizoshobora gusohoka bije ku mugaragaro. Nisho numva no bavuga ko byo dutegekanye bisigaye navyo tuvuye muri Ouverture tuzomenyesha uko bizogenda bikurikirana muri kazoza. Hamwe n'ibyo ari abariko baradukurikirana bashobora kwibaza ikibazo icaco cyose akavuga ngo iryo shuri iyo ministeri umuntu yoshaka kujya kwiyandikisha agakorana na mbere agenda ari hamaka cyangwa bimeze gute bibabwira abariko baradukurikirana. Ego murakoze, tumaze igihe turi muri promotion twakira abaririmbyi, twakira abantu batandukanye baza, ariko kubera tubona ari igikorwa gisaba uburyo kandi kirusha. Inyuma y'Ouverture hazoba kwiga n'abigisha bakora ivyo kumenyereza amajwi, turaba uko bihinduka kuko turamaze kubona neza ko bwitange nivyo, ariko ubwitange nabwo ukwitangira abandi haragira ikindi gihe uhinduka. Umuntu akagira icyo agize gute asavye, iracyari inama y'ikiri kirakogwa. Ariko umunsi nka Ministry ya Best Healing Power Ministry kuyijamwo umuntu ariyandikisha kaja muri ministeri karunda secretary bakavugana kamwandika kaza kakora ibindi bikorwa bariko barakora. Ego nibaza ko ico kibazo cyishura secretary ajeje ibyo bikorwa kugira ngo bikunde akamusobanurira uko vyifashe nuko biri. Urumva ko atari ikintu cyo cyatuvugira hano ku mugaragaro babose bivana n'umuntu aba yumva hisemwo kwanza kubafuze ndafashe ingingo yo kuba niyunze n'abajya abantu yo kuba niyunze n'ijya ministeri ya Best Healing Power Ministry canke kuba vuga mu ishure kuko ni bibiri. Hari umuntu avuga ati ngiye muri ino ministeri canke naho ngiye muri iri shure, ivyo byose tukutabishira ku rutonde ngo bikunde bibe bimeze neza. Nishintu vana bashaka kuvuga muri ubwo buryo. Koze cyane bagenze nuko muradukurikirana kuri Vision Talk Media, aho twasanzwe twagendeye mwigisha umumenyereza umuhinga mu by'amajwi asanzwe ariko arakora ibikorwa bitandukanye. Uno munsi rero abariko baradukurikirana barashaka kugira ico bamenya ku buzima bwa ministeri. Nikihe kintu mufise imbere muri kazoza mwashize imbere muvuga ngo twogigera ko kwishira? Murakoze. Icyo twifuza gushikako nk'abaremvye bamwe twifuza kwandika indirimbo mu rurimi rw'ikirundi rw'iwacu, mu rurimi rw'igiswahili, mu rurimi rw'igifaransa n'icyongereza, kugira ngo iyerekwa Imana yashize ku mitima yacu rishikire n'abandi benshi kandi mu mahanga menshi. Kishurumva n'ikintu kiremereye cyane, nubwo gisaba uburyo, gisaba umwimenyerezo munini, gisaba igihe, ariko niyo destiny yacu tugomba kuzogira gute kuzoshikako. Rero turabibona kandi bisaba gukora. Ico kiri muri bimwe zo rutera iki umunezero kubona habaye itunganywa ry'ama concert canke
amaseminari y'inyigisho z'abaririmbyi. Ivyo biri muri bimwe bimwe twifuza kugerako, kwigisha abandi, kuko nasanze kwiga ntibihera kandi kwiga burya ntibisaza. Uretse gusa kabize bo barahera, hama kandi abize barasaza, sivyo? None nico gituma rero kwiga bidahera ntibisaza, mugabo abize barahera kandi abize barasaza, hama kavuka n'urundi rungano nago rukeneye kwiga vya bintu kandi keneye no kugira ngo tukuzobiterura ukabishikana kure. Cyo tuma rero natwe twigisha nk'abazofejo barera abandi bazigisha abandi. Ego nahoze cyane nshuti bagenzi nuko muradukurikirana aho dufise umuhinga, reka tumusabe n'akahe kajambo ushobora kubwira, ushobora gutekerera abariko baradukurikirana. Akajambo notekerera bariko baradukurikirana afatiye ku kintu mwambaje c'intambamyi. Navuze ati nta muntu n'umwe adashobora kugira intambamyi. Buriye n'uruyoya iyo rumaze kumenya ko ruri mu nda kwa mama wago ruba rwatangwa icyo twita intambamyi. Ko uruyoya ruri mu nda rurakenera gukina, uruyoya ruri mu nda rurakenera guhema, uruyoya ruri mu nda ruba rufise ivyizigiro ku munsi umwe ruzovuka rukaza ku mugaragaro ku isi. Ivyo byose biba biri mw'ireko y'umuntu akimenya gusa ko ari kiremwa muntu abatanguye. Hama iyo umuntu amaze kwifuza ahantu agomba kugera naho ni nako agomba kugira umutima munini wagutse cyane w'intambamyi. Nta hantu namwe umuntu ashobora gushika adahuye n'ibimuzibira, nivyo ukunda. Nta nzira nimwe yuguruye ku muntu, uretse ko nyinshi zugaye, ariko ziza kuvugurwa n'inguvu umuntu yakoresheje, ukwihangana yagize, yerekwa yagize, ico yipfuza. Nihe ngomba kuba, ninde tugomba gukorana, ninde azomfasha, mbega nzokora iki, ndiko ndava hehe, ngomba gushika hehe, uno munsi ntegura iki, ejo muri kazoza ntegura iki. Hakanama navuze ngo ishu zoba ejo ugitegura uno munsi, kandi udateguye ikizoba ejo uno munsi bisigura ngo kandi ejo niyo wamara kuhashika uzosanga atantegura ugize gute ufise. Hana kandi kanama nabwiye abantu ngo mu nkomezi z'umwana w'umuntu afise ni naho hari intege nke ziwe. Uzubirabe neza, mu nkomezi umwana w'umuntu afise agenda nati je ndakomengize gute hajyene indani niho hari intege nke ziwe, kandi muri izo ntege nke ziwe uzosanga umuntu naho afise niho mu nyuma vyifashemwe neza uzosanga havuyemo iki inkomezi. Kuvuga yuko rero ndateye intege umwe wese bivanye n'nyene igikorwa arimwo cyose bivanye n'urugamba ariko aragwana nago ntarambigwe, ahagurukane inkomezi kandi yongera asugume cyane. Umunsi uri izina bivanye no kwihangana yagize no ivyo yakoze, Imana irazana ikagira gute igashiramo ikiganza ku bikorwa ibona umuntu ariko arakora. Nisho rero norangiriza ko ndasugumiye umwe wese wari we wese, sinabaririmbye gusa, ingabire yayo yose umuntu ariko arakoreramwo, iyo ari yo yose uko imeze kose, idomeni yayo yose umuntu arimwo, kuko atakintu na kimwe kibaho kibura intambamye yacu, ni nkuko atakintu na kimwe kibura uruhombo canke inyungu yacu. Mugumwe wese ahigire gute asuguma ahiganirwa gushika kure cyane habaho, ko nivyo Imana yadusezeranye ko twese tuzoshika kure cyane habaho. Murakoze cyane, ndabashimiye ku buryo mwatwakiriye, buryo mwadusanze aho turi gabo bikunde, mutubaze tubazo tumwe turi ku mutima. Nka Vision Talk Media numva nishimye cyane ku bwanyu, numva nifuza kundi munsi nongera nkagaruka namvise nahezagiwe cyane, kuko kubabona namwe n'umugisha, kubaronka kandi namwe nyinagiye ko twadufise zinazo zo kubabura zari intambamye twagendana, kubabura zari intambamye twari dufise, ariko kubaronka naho intambamye twari dufise zo kubaronka zayishuwe. Mugani n'izindi ntambamye n'ubundi nubwo turafise tugifise intambamye ku muntu nizigera zihera, nubwo umuntu abapfuye haje intambamye ntiziba zize, kuko bagiye kurindira nawo umunsi mukuru wiki urubanza bw'ivyo umuntu yakoze. Urumva yuko nubwo umuntu aba yarapfuye hajya haba hari ikindi kintu bizose bagira gute azobazwa. Mwagize neza cyane, nakoze cyane. Bashimire inshuti bagenzi bariko muradukurikirana kuri Vision Talk Media. Wipfuriza amahoro, kugubwa neza, mugubwe neza mu byanyu no mu banyu, mugira amahoro, amafaranga n'umunezero bibasange. Murakoze cyane.